Bakunzi b'ibiganiro tubashikiriza biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Bonjour, bonsoir, bon après-midi bivanye naho uboneye kino kiganiro. Sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye uyu munsi twabateguriye amateka avuga ku gihugu kimwe mu bihugu bigize Afrika. Ni igihugu kiri mu bumanuko bwa Afrika. Ico gihugu naco sikindi ni igihugu ca Zambia. Amakuru twabateguriye avuga kuri ico gihugu, turaza kuvuga ku buzima bwaco kuva ku ntwaro y'abakoroni kugeza uyu munsi. Turaza kugaruka kandi ku banyamahanga basanzwe baba muri ico gihugu, ukuntu babayeho n'ukuntu bakora imirimo yabo. Turaza kubabwira n'ukuntu bahabwa uruhusha rwo kuba muri ico gihugu, bahabwa n'uburenganzira bwo gukorera muri ico gihugu. Ngira ngo nk'abantu bari mu Burundi musanzwe muzi yuko igihugu ca Zambia novuga yuko kirereye Uburundi, kirimwo abarundi benshi bagiye kuronderera ubuzima muri ico gihugu, kandi n'igihugu c'u Rwanda naco nyene abanyarwanda benshi baragiye kuronderera mu gihugu ca Zambia. Abakongomani nabo nyene bariyo bagiye kuronderera mu gihugu ca Zambia, n'abatanzania nabo mu bindi bihugu, abo ku yindi migabane nabo nyene, abashinwa, abahindi, abazungu bose baragiye kuronderera muri ico gihugu ca Zambia. Ni nayo mpamvu twateguye amakuru avuga kuri ico gihugu ca Zambia, kubera naco gihurumbirwa n'abantu benshi. Mbega igihugu ca Zambia ni kubera iki bagihurumbira cane? Ni kubera iki abantu benshi baja kukirondereramwo ubuzima? Reka tumire amate gatoya, turaje tubabwire amateka y'igihugu ca Zambia kuva ku ntwaro y'abakoroni gushika uyu munsi. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze muri kino kiganiro. Nkuko nari mpejeje kubivuga, nari nababwiye yuko uyu munsi ngomba ndababwire amateka y'igihugu ca Zambia, impamvu bagihurumbira bakaja kukirondereramwo ubuzima, abo muri Afrika canke abo ku yindi imigabane ya Afrika. Muri iyi video turaza kubagezaho rero amateka ya Zambia kuva ku ntwaro y'abakoroni gushika ku bwigenge. Ni ukuvuga, nari mpejeje kubivuga, gushika ku bwigenge ni kuvuga gushika ku itariki yo kwikukira hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964, hamwe n'ukuntu umunsi igihugu gifise amahirwe y'abanyamahanga baje kurondererayo ubuzima. Turavuga ku mategeko mashasha kandi yerekeye abanyamahanga n'akazi. Turaza kuvuga no ku mutekano n'amahirwe ari muri ico gihugu ca Zambia. Zambia ni igihugu gifise amateka akomeye kuva ku ntwaro y'abakoroni gushika ku bwigenge. Mvuze nti gushika ku bwigenge ni gushika ku munsi abanya-Zambia batanguye kwigenga, ku munsi baronkeye ko independence mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964. Iki gihugu kandi uno munsi kirakomeza kugurura amarembo ku banyamahanga baje kuronderera ubuzima muri Zambia. Abanyamahanga benshi harimwo abarundi, abanyarwanda barakunda kujayo kubera amahirwe y'akazi, y'ubudandaji hamwe n'umutekano urangwa muri ico gihugu ca Zambia. Ni ukuvuga mu gihugu ca Zambia kirafise umutekano, kuko abanyamahanga baja gukorerayo ubuzi baratekanye. Icambere na mbere coco novuga ko gifitiye umutekano nuko abanyagihugu ba Zambia basanzwe bahuza n'abanyamahanga.
rero umaze kuba uhuza n'umunyagihugu imvukira y'ico gihugu, aho ico gihugu kiba gifise umutekano ntangere. Amateka ya Zambia kuva ku ntwaro y'abakoroni gushika ku itariki ku mwaka wo kwikukira, Zambia yahoze yitwa Northern Rhodesia, yategetswe n'abongereza kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 888, ikaba yaronse intahe yo kwikukira ku igenekerezo rya 24 Gitugutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 964. Kenneth Kaunda niwe yabaye perezida wa mbere w'igihugu ca Zambia. Ubwigenge bwaje bukurikira imyaka myinshi y'ukwiyamiriza intwaro y'abakoroni n'ihuriro ry'igihugu mu muryango wa Commonwealth. Reka tuvuge rero ku mutekano w'abanyamahanga uno munsi Zambia ni igihugu gitekanye, gifise amahoro muri rusangi, gifise ubukungu buriko burakura cyane mu bisata by'ubudandaji canke ubucuruzi, ariko bisaba gukurikiza amategeko y'igihugu ca Zambia. Murabyumva, iki gihugu ca Zambia kukibamwo urashobora kuhaba utekanye, mu mutekano ntangere, kuko gisanzwe gifise umutekano, nta ntambara zihari, ariko kuba uri umunyamahanga utegerezwa kuba ukurikije amategeko y'ico gihugu ca Zambia. Amategeko mashasha yerekeye abanyamahanga n'akazi aherutse gusohorwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Zambia yashizeho amategeko mashasha yerekeye abanyamahanga bashaka gukorera mu gihugu ca Zambia. Ayo mategeko hariho itegeko ryitwa employment permit. Abanyamahanga bose bashaka gukorera muri Zambia igihe kirenze amezi 6 basabwa kuronka uruhusha ruhabwa umuntu afise amasezerano y'akazi, kandi rushobora kongerwa gushika ku myaka 10. Murabyumva, uruhusha rwitwa employment permit ruraba abanyamahanga. Uri umunyamahanga ushaka kurenza amezi 6 ay'amezi bashira ku maviza, ushobora kubisaba bakaguha uruhusha rushika ku myaka 10, ukaca ukora ibyashara byawe mu bwigenge ntangere atakigukomakoma, ugakora neza mu mutekano. Hariho n'urundi ruhusha rwitwa temporary employment permit TEP. Abashaka gukorera muri Zambia igihe gito gushika ku mezi 6 basabwa ubwo ruhusha rwitwa temporary employment permit. Inshingano z'umukoresha ni ukuvuga nk'amategeko y'umukoresha, icyo umukoresha nawe ashobora gusabwa. Umukoresha agomba gutanga amakuru ku bijanye n'ihagarikwa ry'akazi ku munyamahanga no kumufasha gusubira mu gihugu cabo, mu gihugu c'amavukiro. Nivyo muri bike nashoboye gusesangura kurondera nk'umurondezi w'amakuru bivuga ku makuru ya Zambia n'abanyamahanga basanzwe bakorerayo ubuzi uno munsi. Biravugwa ko rero mu mategeko ya Zambia bivugwa ko gukorera muri Zambia bisabwa kuba ufise uruhusha rwo gukorera muri ico gihugu. Mu gihe utaba ufise ubwo ruhusha uba warenze amategeko, mu gihe uba ufashwe ngira ngo naho ucubyumva yuko uba warenze amategeko, uca uhanwa bisunze itegeko rya leta ya Zambia. Rero ndabashimiye, ngira ngo naho butaha, ariko tuzobandanya tubatohoreza ayandi makuru avuga kuri immigration, ukuntu itorohereza abanyamahanga bakorera muri ico gihugu
igomba kubasubiza iwabo canke ibafata ikabafunga bagafungwa bakaja mu munyororo canke naho bagasubizwa iwabo, n'ivyashara bari basanzwe bakora bikaca biherera hiyo bagasubizwa iwabo ataco basubiranye imuhira. Ibyo navyo nivyo tugomba tuzoce tuvugana ko mu kindi kiganiro kizokurikira, ndababwire n'impamvu leta ya Zambia ifata abanyamahanga ikabasanga mu mashopu yabo benshi kuko bakorera mu by'ubudandaji, ikabatwara ikabafunga, hanyuma ibyashara byabo nabyo bigasigara birasahurwa n'abasuma canke n'abajura. Rero ndabasezeye, Psikologe nije nari nabateguriye kino kiganiro, naho gutaha mu kindi kiganiro kizokurikira. Imana ibahezagire mwebwe mwese mwashoboye gukurikira. Rero ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, usabwa kugira subscribe nkuko byama. Ukaba waragize subscribe naho ndagusabye ufunde kukazogera, urabona ahantu handitse all canke handitse tout, uhavyondeko uzoba uhejeje gukora subscribe. Uze kutugirira na like, udusigire na comment, utubwire ukuntu iki kiganiro wacumvise. Umunsi twababwiye amateka y'ico gihugu, hanyuma tuzobabwira ubuzima bw'abanyamahanga ukuntu babaye mu gihugu ca Zambia. Rero urasabwa kandi no kugira partage kugira ngo ikiganiro gishike kure, gishikire abagenzi bawe, gishikire inshuti zawe, nabo bazohore babona ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa Pisco Entertainment and Media. Tuzobategurira n'ayandi mateka y'ibindi bihugu bisanzwe birigize ino Afrika canke biri ku yindi migabane nka Asia, Europe, Amerika, za Canada, zose aho tuzoshobora gushikayo tubaronderere amateka canke amakuru, tunababwire n'ukuntu umunyamahanga abaye muri ivyo bihugu byo kuri iyo migabane. Ndabasezeye rero, mugireho muba mwubahwe. Ndabibutse ko umaze kugira subscribe ari uw'agaciro kuri jewe. Saluti kwake, ndamukurira inkofera kuko uwo ni uw'agaciro. Tuzosubira rero mu kindi kiganiro naho utaha. Ja face, thank you.